mu kiganiro c'ejo hahise twabonye ukuntu umwami Herode yahagaritse umutima, mbere ngo ntiyahagarika umutima wenyene, ngo awuhagarikana ngo n'abo muri ubwo bwoko n'ab'i Yerusalemu bose bumvise iyo nkuru ivuga ngo hariho umwami yavutse. Birashoboka yuko b'i Yerusalemu bandi bavugwa bobo bashobora kuba bahagaritse umutima kubera yuko biyumvira ingene ingoma y'Abaroma isanzwe ibacinyiza, isanzwe ibatwaza agahahazo, isanzwe ibamaltreta, ibafata nabi, ibacura bufuri na buhoro. Biyumvira ingene ibizohava bica bidabuka n'ibyahuha bizohava bica bihuhuka kubera yuko ubu bwami bw'Abaroma, iyi empire romain, niyamara kumva yuko hari uwundi mwami avutse yitwa ngo ni umwami w'Abayuda, izohava ica igwiza ibihe by'umubabaro mu gutwaza umukazo Abisirayeli canke Abaheburayo canke Abayuda. Imana yacu nidutabare. Rero mu kiganiro c'ejo hahise twabonye ingene rero uwo mwami Herode yahagaritse umutima, ngo ahagarika umutima novuga ngo uva mu gitereko, ni ukuvuga agira ubwoba, arahangayika, aracumukura, arababara, arashavura, yumvise yuko hari uwundi mwami yavutse, kandi k'uyo mwami avuzwe ko yavutse, ngo ko yavuzwe uhereye kera. Abavugishwa n'Imana b'ubu bwoko bw'Abisirayeli bari baramuvugishijwe ko bamuvuga hagisigaye imyaka irenga 1000. Twarabibonye hariya mu majambo twagiye dusoma muri ibyo biganiro byarenganye. Abantu mutabikurikiranye nari kuvuga ngo mwarahombye cyangwa se murahombye, ariko mugabo kandi haracariho uburyo bwo kwiratrapa, kuko ibyo biganiro byose biri kuri runo rubuga nyine muri kumuraraba ko kino kiganiro. Nimba uri kuraba kino kiganiro uciye kuri YouTube, ni ukuvuga bino biganiro byose ngo ibyarenganye kuri ino YouTube nyene ubirondeye uraza kubibona. Noel parti ya mbere, Noel parti ya kabiri, kugeza kuri parti y'indwi. Iyi nayo uri kuraraba ni Noel parti y'umunani. None rero ni kuvuga ngo mwarahombye, naho nubwo byaramaze kurengana, ariko n'ibyarenganye biracashoboka yuko mwiratrapa nimwarondera umwanya. Naho bavuga ngo umwanya uragoye, naho bavuga ngo umwanya urazinze. nabonye nk'ibindi byari bimeze igihe nari nkiri Zambia, aho wasanga umuntu hakwa guha umwanya ngo yugare ishope yiwe aze ngo aje kugutemberera, kubera ko yumvise nawe uri muri quartier kanaka cyangwa se mu gasagara kanaka. Wasanga umengo yotuma gutelefona, yotuma guterera nimba ufise urubanza, yotuma kugurana amahera kumbura ukarangura kugira ngo kumbure ushayura ka business kawe, ariko umwanya badisimwe kugira ngo n'umwanya wo guha Imana cari ikintu kigoye. Aho wasanga no gusenga wasanga batari bake basiba. Kubera iki? Kubera ko wamengo nyene wugaye isaha canke amasaha abiri nyene ukamengo uhomvye ibintu byinshi. Imana yacu nidutabaye. Rero bivanye n'amapreoccupation umuntu afise, umwanya urazimvye, umwanya n'amafaranga, ngo bavuga ngo time is money. Imana yacu nihimbazwa. Ariko rero naho umwanya ugoye, muze murondera akanya mwigore kugira ngo mwumve buno butumwa bwiza bwarenganye muri bino biganiro byose byarenganye. Bene data abakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, none rero nuko rero Herode arahagaritse umutima kubera ko yumvise yuko byari byaravuzwe. Twabonye amajambo hariya hari mu gitabo c'uguharura, aho uvugishwa n'Imana Baramu yari yaravuze ngo ndamubona ariko si ubu nyene, avuga ngo muri Yakobo ngo hazosokorokamo ngo inyenyeri zosokoroka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizotobekeranya abansi Imana yacu babo. Yesu nahimbazwe cyane. Rero abyumvise acahagarika umutima, kubera ko yumvise ko haje uwundi mwami. Wewe yari umwami nawe yaganza ngaho hantu atwaye intwaro y'i Roma. Urumva byarumvikana yuko
acagira ubwoba ko agiye kubogozwa. Yari azisanzwe azi kahise ka buno bwoko kari no hanga, yumvise yuko rero umwami avutse wabo n'ingene azi kahise kabi nyene kameze, abagiye babe bitambika imbere y'ubu bwoko, ingene Imana iyo yibyukiranije igashima gushigikira abantu bayo, ingene byahora bigenda, ntiyaburi kubura ubwoba ubwo ataha ubwanje buraheze, ubwacu buraheze, ibyo twariye ni ibyo nyene, ayo twariye nayo nyene, ibyo twasahuye ni ibyo nyene, amakori twatoje nayo nyene. Imana yacu nidutabare. Rero umwami Herode twabonye ingene rero yari ahagaritse umutima, kandi ikindi naco twabonye ukuntu uyu mwami Herode ngo yasezeye ba banyabwenge b'inyenyeri, ba majusi bari baje bavuye mu bwami bw'iburasirazuba muri biriya bihugu by'abaperesi n'abanyebabuloni, baje gushengerera umwami w'abayuda yavutse, kuko ngo babonye muri bwa buhinga bwabo inyenyeri idasanzwe ibabwira ko umwami yavutse, kandi nabo ngo bari basanzwe baramenye neza yuko Abisirayeli, Abayuda basezeraniwe kuzoronka umwami wabo, kandi ko kuri uwo mwami wabo ari agakiza kazoturuka kw'icumu ry'ubugabe y'uwo mwami rizotobekeranya abansi b'Abisirayeli b'Abayuda bose. Imana yacu nihimbazwe. Rero twabonye kandi ingene kino kiganiro cejo hahise carenganye, carangiye uyu mwami Herode asezeye abanyabwenge b'inyenyeri, abasezeza amajambo n'imvugo yo kubiyorobekako, ababwira ngo nimugende mubaze mushirutse umwete iby'uyo mwana, nimwabona rero ahari nanjye muce muza, nanjye mumbwira ahari, nanjye ngende ndamushengerere. Mu yandi majambo ni nkaho kumbure yoba yaranavuze ati ndabona ko mugiye kumushengerera mwavyiteguriye, ndabona ko mutwaye byinshi, kumbe nimba byaraboneka ko zari inzahabu, yoba yaravuze ati ndabona ko mumushiriye inzahabu koko n'umwami, ndabona ko mumushiriye imibavu n'isenga, ndabona ko mugiye mwavyiteguriye. Mwanje nimwamubona muzoce muza mumbwire, kugira ngo ngende nanjye gukeza abavyeyi b'uyo mwana, ndababwire ntimuragakira, simba imanga, Imana icane, simba rusizi, warujabutse, n'ibindi kumbure umuntu yokoresha mu kugira ni mu gukeza umuvyeyi. Hari n'abandi bavuga mbere ngo uravyara benshi uzompe kamwe, ariko mugabo muri kino gihe ngira ngo bazoba batangura kuvuga bati uravyara ku rugero, kubera yuko utavyara ushoboye kurera ntibizoroha. Imana yacu nidutabare. Rero ni nkaho umwami Herode yababwira ati nanjye ngende kubakeza, ngende kumushengerera. Ni nkaho yababwira ati mu by'ukuri biteye isoni kubona mwebwe mwavuye hariya hose ayo makuru mukayamenya, mugabo twebwe byaraba, twebwe byabereye mu gihugu cyacu tukaba tutashoboye kubimenya. Ni ukuri biteye isoni, ni ukuri biramaramaje, ahubwo mutubabarire. Ni ukuri ibyo bintu byabaye n'agahomerabunwa. Imana yacu nidutabare. Ariko nimwamubona muce mumbwira nanje, erega natwe turi interese, turabyifuza, turabishaka, turakeneye kugenda kumushengerera. Ndabinginze muzoce muza kutubwira, ahubwo genda mubaze mushirutse umwete, genda mubaze mu inzu ku yindi. Mbere tubanye ibyangombwa, nihagira abantu babajya n'ugwara mubereke ibyangombwa, cyane naho nihagira abantu bagomba kubima amakuru, nihagira abantu bagomba kubatangira muberekere sepase, mubereke impusha. Turabahaye uruhusha, mwidegembye, mwagukigwe, murondere aho hantu uyo mwami yavukiye. Kandi rero umwami akubwiye ngo genda ubaze ushirutse umwete, ushobora kukumbarira, urabumva nyene nta bindi bisubizayo.
uba uhawe itegeko n'umwami kuzogaruka kugirane kumubwira. Imana yacu nidutabare. Rero dufatiye kuri ano magambo nyine tuvuze, rero usanga aha deja hari inyifato zibiri zihushanye, zidasa, zopozanya, zigizene, zihinyuzanya, zerekana yuko uyu mwami w'Abayuda naho yavutse ariko ko amagara yiwe ageramiwe. Izo nyifato zibiri nazo nizihe zerekana yuko deja uyu mwami yavutse ari muyabira. Iya mbere ni yuko umwami Herode apfuye kubyumva gusa aciye akanyarara mu maso, aciye ahagarika umutima. Ni ukuvuga nimba yari afite hypertension, tansiyo iciye iduga, nimba yari arwaye diyabete, isukari mu mubiri mu maraso iciye yiyongera. Kubera iki? Ibipimo biciye biduga kubera yuko aciye ahagarika umutima, aciye aba stresse, aciye agira ubwoba, aciye agira ishavu, aciye agira umujinya, aciye agira inzigo, kuko arumvise yuko ubwiwe buheze. Rero iyi nyifato irerekana yuko icomumuha uyu mwana yomucisha kuwepfo n'uwaruguru niwoshikirwa. Imana yacu nidutabare. Iki rero kirerekana yuko uyu mwana iyo bija hose arageramiwe. Kubera iki none baciye bahagarika umutima? Kubera iki baciye bagira ubwoba? Aho kunezerwa, aho kuririmba amazaburi, aho kugira ruwanje na adoration, aho guca batamba igisirimba ati umwami w'Abayuda yavutse, ubu rero ibintu bigiye kugenda neza, aho gutamba igisirimba, aho gushiramwo ntuzeye piano, aho gushiramwo ingoma, aho kuvuza inanga, aho kunezerwa, ahubwo bagaca bahagarika umutima, bagaca bagira ubwoba, bagaca bababara, ntibanezerwe, ntibishime. Iki kintu kirerekana yuko uyu mwami w'Abayuda iyo bija hose arageramiwe. Imana yacu nidutabare. Nibabona ahari baramugandagura. Imana yacu nidutabare. Ca kabiri naco yindi nyifato igira kabiri yerekana yuko uyu mwami w'Abayuda ageramiwe, nuko uyu mwami Herode aciye ahindura imikenyuro, agacaza kwiyorobeka kuri aba banyabwenge b'inyenyeri, agaca babwira ngo naje ndakeneye kumushengerera, ahubwo genda mubaze mushirutse umwete, genda murondere aho yoba ari, genda muperereze, genda mubaririkirize, hanyuma nimwamubona muce muza mumbwire, nanje ngende ndamushengerere. Iki kintu umuntu yokubaza ati none mbega wa wundi yarahagaritse umutima ababazwe nuko yumvise ayo makuru yuko umwami yavutse, niwe agarutse kwerekana yuko ari interese, niwe agarutse kwerekana yuko ahubwo ababazwe no kuba atabimenye hakiri kare nawe ngo agende amushengerere. Aha nta kintu kiriyo, aha nta kantu kagobetsemwo, aha nta ngobotozo, aha nta kintu kihishijemwo. Imana yacu nidutabare. Ibi rero birerekana yuko uyu muntu yababajwe nuko umwami yavutse, uyu muntu yahagaritse umutima kubera ko umwami yavutse, ariko mu nyuma agaca yihindukiza ngo nanjye ngendeye kuja kumushengerera, ahubwo ngendeye kugenda nanjye mvuze impundu, nanjye nsasirize impundu, nkoma amashi, ndamupfukamire, ndamushengerere. Aha hantu birerekana ko iyo bija hose uyu muntu yavutse ashobora kugirirwa nabi umwanya uwo ari wo wose. Imana yacu nidutabare.